Murahoretse murakata neza kuri ukuri ku mafaranga. Abantu benshi baribaza bati mbega noshobora gukora business gute ata amafaranga menshi mfise. Ariko ico nokubwira nuko hari abantu benshi bariko barakora ama business kandi bakayakora ata amafaranga menshi bafise, kandi izo business ugiye kuraba ni business zahinduriye ubuzima abantu benshi. Rero nawe ushobora kuba woyitangura ukayikora ugasanga byoshobora kuguhindurira ubuzima. Rero muri video ngiye kukwereka business indi woshobora gutangura atagishoro kinini ufise, kandi izo business zigashobora kuguhindura zikaguhindurira ubuzima, kuko hari abantu benshi zagiye zihindurira ubuzima. Rero ico no gusaba nuko wo kwicara hamwe ukafata akanya gatoya ukumviriza iyi video ukava ku ntango gushika ku iherezo, kuko iyi video ishobora kumara iminota 10 canke 12. Rero byoshobora kugufasha, mushobora gusanga ikintu cyoshobora kugufasha ari business iri hagati cyangwa ugasanga ni business ya nyuma, kuko byoshobora kuguhindurira ubuzima. Hama guys, ico no basaba nyamba wewe ubugishika ngaha kuri urubuga rwacu kaba wo buri mushasha, nuko tugusaba yuko ukora sabone kugira ngo imisi yose twauploadinze video udoze uba uwa mbere mu kuronka notification. Hama business ya mbere ushobora gutangura ufise igishoro gitoya ni business yo kurima imboga, kuko kurima imboga ni ibintu bitagoye, ni ibintu bidasaba imitahe. Ushobora no kuba ufise nk'umurima, akaba ari nk'umurima ugereranye, ushobora kurimamo nk'imboga, ukarimamo nk'itomate, ukarimamo ibitunguru, ukarimamo irengarenga. Ivyo navyo ni ibintu bishobora kukuzanira amahera mu gihe uba uguma ubirima ubishora, kandi n'ibintu navyo bidasaba n'igihe kirekire kugira ngo ushobore kubisarura, kuko ugiye kuraba nk'imboga nko mu mezi nk'abiri, amezi 3 bamaze gusarura, bamaze kuronka umwimbo. Ico ni ikintu gica kikwereka yuko uko woguma utera ugenda ubikora ni ikintu kikwereka yuko woshobora kuronka amafaranga mu myaka iri imbere. Hama business nayo ya kabiri ushobora gukora ata amafaranga menshi ufise ni business yo korora ibitungwa bito bito. Nk'ubu nk'akarorero ushobora nko korora nk'inkwavu, korora inkoko, korora imbata, korora ingurube. Reka dufate yuko wokorora nk'inkwavu, kuko urukwavu ni ikintu kidateba kuvyara, kuko urukwavu ugoroye inyuma y'ukwezi kumwe gusa rwamaze kwima ruba rwavyaye. Dufate yuko uciye ugenda ugacutangirira ku nkwavu zibiri, uciye uzishira muhira, ucutangira kuziragira, kuzahirira, rurimye. Urukwavu nagwo rwimye rushobora kuvyara hagati y'ubwana nka 6 n'8, 5 gutyo. Nagwo iyo mu kwezi ruba rwimye rukaba ruvyaye, mu kwezi mu rundi kwezi rukaba ruvyaye. Ariko mugabo ico no bahanura namba ufise nk'urukwavu kugira ngo rugume rufise amagara meza, nuko wopanga nko mu kwezi, nko mu mwaka rugashobora kuvyara nka 6, mu kwezi rukavyara 2, kuko iyo uko rumeze urukwavu bisaba yuko nyamba ruvyaye bisaba yuko uca urukura impande y'isuguru kugira ngo ntice igwimya, kuko iyo ruvyaye rukaba ruri kumwe n'isuguru uwo musi nyene ruvyaye ruca ruragwimya, ariko usanga atamagara rufise. Numva rero no bahanurira yuko nyamba ufise amafaranga makeya woshobora gutangirira ku nkoko, kuko abo bose ubona bafise vyinshi si kuvuga ko batangiye kuri vyinshi. Ni gutangirira kuri bito bito ukiga kuntu woshobora gukuza amafaranga, kuko ndaza kubabwira business ya nyuma y'indwi amafaranga woshobora kuza uraronka muri izo business ntonto, ukuntu woza iyindi business woshobora kuyashiramo ugakora investing kugira ngo amafaranga azarakuvyarira yandi. Rero uze kuguma hafi, ndakubwira izi business woshobora gukora ufise igishoro gikeyi. Ku mpera y'i video nca ndakubwira na business woshobora gushiramo amafaranga wagiye uraronka y'inyungu, ugashiramo amafaranga make kugira ngo amafaranga yawe akorera andi mafaranga. Hama business nayo ya gatatu woshobora gushiramo amafaranga, business ya gatatu woshobora gukora ufise amafaranga make ni business yo gucuruza kuri internet.
business yo gucuruza kuri internet yo ni business ushobora gukora atani gishori gusavye ahubwo wewe gusa ikagusaba internet na telefone. Ushobora nko kuyikorera nko kuri mu magroupe ya WhatsApp, ukayikorera mu magroupe ya Facebook, ukayikorera kuri za Instagram. Navyo ukuntu bikora, ushobora kugenda kuraba nk'umuntu mu isoko ukabona ni nk'umuntu afise nk'impuzu, mukavugana ukamubwira ati none izi mpuzu zawe umuntu yoshobora kuzigurisha gute, woshobora kuzigurisha gute, akakubwira amafaranga yoshobora kuzigurisha. Nk'ubu ushobora gusanga ari nk'ikanzu akakubwira ati ni 50, ariko ugacumubwira ati okay, ugacumubwira ati rero ngiye guhiga umukiriya nzoca ndakuzana ivyo 50, ugacugenda ugacuhiga umukiriya karonka ugaca usanga yo kandi ucuyigurisha nk'ibihumbi 60 canke 55. Ubu ugenda kumugurira ya kanzu ugacishira wa muntu urumva yuko umaze gukora ko ibihumbi 10. Ivyo rero navyo mu gihe wowe uriko urabikorera ko byoshobora kugufasha, kuko kandi urumva yuko ivyo ushobora kubikora ufise n'utundi tuzu usanzwe ukora ntibikubuza, kuko ni ibintu ushobora gukorera ku telefone. Navyo birafasha nuko muvyimenyereza. Business nayo ya kane woshobora gutangura ata amafaranga menshi ufise ni business yo gushona impuzu. Iyi business ni business imeze nk'igoye, ariko bisaba yuko wiga, ariko mu gihe uyize ukayimenya kandi ugakora ibintu ugakora ibintu bimeze neza, ndakubesha ni business ishobora kuba yo guteza imbere, kuko ugiye kuraba kira muntu wese akenera kwambara, kandi abantu nabo tuguma tugwira, kandi nta muntu n'umwe ashobora kuba hatambaye. Ni ikintu kica kikwereka rero yuko umuntu azi gushona, uko hatera hahera imisi niko atera aguma aronka amafaranga. Rero nuko woshobora kugenda ukiga gushona mu gihe umaze kubimenya, mugabo ukabikora ufise target yo kuvuga ati je nzokwiga gushona ndabimenye, nzoca nshinga atelier yiwanje, kuko iyo umaze gushinga atelier ucurondera nk'abakozi bagaca baza baragukorera. Navyo niho usanga uriko uraronka akanyungu kisununuye. Business nayo ya gatanu ni business yo kwiga gukora amatelefone. Iyi business yo kwiga gukora amatelefone nayo ni business bigusaba yuko wiga, ariko si ibintu bigusaba amafaranga menshi. Rero mu gihe umaze kubyiga ukabimenya, ni ikintu gikwereka ni business ushobora kuba wo kwiga ukamenya, ariko ukazosanga ubuzima bwawe ntubayeho nabi, ugasanga amafaranga yo kufungura cyangwa yo gukoresha utundi tuntu two mu buzima twawe twanke, ugasanga ntushobora kuyipfuza, kuko ugiye kuraba technology itera ikura, kandi aho yahise igeze nta muntu n'umwe ashobora kuzoba hadafise telefone. Ikindi kintu gica gikoreka yuko abantu batunga amatelefone menshi niko nyene apfa, kandi mu gihe abapfuye niko acakenera n'abantu bashobora kuyakora. Rero iyi ni business ushobora gukora kandi ukazoronka amahera buri munsi, winjiza amahera buri munsi. Uko utera rero uguma ubikora umenyekana, niko uguma utera uja imbere. Ni ikintu ushobora gutangira ukenya, ariko mu nyuma ukadosanga wisanze ku rundi rwego. Business nayo ya gatandatu ushobora gukora ufise amafaranga makeya ni kwiga gukora amamoto. Kwiga gukora amamoto nayo ni business ubona yuko itazosaza, kuko ugiye kuraba abantu bose bakenera kuyunguruza, ashatse kuja ahantu akenera kuyunguruza. Rero muri ico gihe abantu baca batera baguma bagura amamoto menshi kugira ngo bayakoreshe. Muri ico gihe nabo bagumye bagura amamoto, uko bayagura ari menshi niko y'amamoto agenda agira utubazo, usanga wewe nawe ukenerwa, ugasanga uriko uraronka amahera ku munsi. Kandi ibi bintu ko ubikora ugenda ubimenyera ubigiriramo uburambe, niko utera ugumuza uraronka amafaranga menshi. Navyo ni ibintu bishobora kuguhindurira ubuzima. Hamagaze reka tugende kuri ya business yindwi woshobora gukora ukayikorana no mwizi business nakubwiye. Bisaba yuko uzikorana ari zibiri. Business yindwi ikaza iza gukompleta izijambere. Sinzi yuko mushobora gutahura ukuntu amafaranga ashobora gukorera yandi. Rero ko nobabwiye business yindwi ni business yitwa crypto holding. Crypto holding nayo n'amafaranga yo kuri internet, amafaranga adafadika.
rero uko bimeze amafaranga uragenda ukayagura ari hasi hama ukazoca uyacuruza yaradutse. Uko rero wobikora dufate nk'ubu namba ukora nk'ibintu byo gukora nk'amamoto ukabona nko ku munsi ushobora guca nk'ibihumbi, reka dufate yuko kwezi yuko ushobora kubona winjiza nk'irake nka 6 canke nk'irake nka 5, ushobora guca uvuga ati reka nzoze ndashiraho 10% y'amafaranga warose. Muri ico gihe usizeho 10%, ayo 10% n'amafaranga ashobora kuba yo kuvyarira inyungu ikomeye cyane, kandi ugasanga wisanze urumukire wo mu rwego ugasanga wisanze ku rwego rwo hejuru. Ariko mugabo sindababwiye ngo Cryptomone ngo ni ikintu ngushiramo amafaranga ngo ejo ngo buce ngo uvyuka ngo wabaye umukire. Oya, Cryptomone ni ikintu bisaba ko ushiramo amafaranga ukigihe ugafata amafaranga ukagenda ushiramo amafaranga make make, ariko mugabo ukabikora nka buri kwezi ubona ubishoboye. Ukituriza ko tugiye kuraba nka Bitcoin nka 2009 yari kuri $0.5 ko muri 2025 yageze kuri 75,000. urumva yuko ntabashoboye gushiramo nk'ibihumbi nka 50 gusa ugacurindira nk'imyaka ishika nko ku 10, urumva yuko wamaze kuba umukire. Rero cyo bahanura nuko nambura umusore utobaho udafise nka Cryptomone, kuko bayo uri umusore udafise Cryptomone uba wihenze cyane. Namba muba mutabisobanukiye bya Cryptomone nuko muvyandika ngaho hepfo muri commentaire tukazobivugaho gato ukuntu woshobora gushora amafaranga muri Cryptomone kugira ngo wirinde ntusange wahombye. Tuzoca tubikora ko video tubasigurira. Hama ico numva no kubwira nuko gukora business atari ikintu gisaba yuko ushobora kugikora ngo nuko ufise amafaranga menshi, ahubwo business ushobora kuyikora kandi ufise amafaranga makeya. Muri izo business nababwiye rero nuko mworaba mukazitangura kuko uzoshobora kubahindurira ubuzima. Hama guys, namba woba wumva iyi video yo bahari ico bayagufashije, ico no gusaba nuko wokora sabone ugatera na like kuko byaba ari ibintu by'ingenzi kuri twebwe. Hama ngaha tukaba tubacisha ibiganiro byerekeranye n'amafaranga hamwe n'inkondo. Ubibashikiriza nawe akaba ari Ntirampa Pascal. Ciao ciao.